Shalom shalom bakunzi inyigisho Rhapsodie de réalités, turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi ibizokorwa no kwizera. Turasoma mu ceti cya mbere cy'Abikorinto igice cya 15 ku murongo wa 51. Ehe ndabarira akabanga ntituzosinzira twese ariko twese tuzohinduka. Ubwiranije n'ivyiyumviro bishingiye ku migenzo y'idini. Bibiliya ntivuga ko abantu bose bazopfa. Raba kandi uwo murongo wacu twatanguriyeko. Muhemu yera aciye mu ntumwa Pawulo ahishura ibanga rikomeye. Si twese tuzopfa ariko tuzohinduka. Mu yandi majambo hari igikorwa c'ishengero kizoba ugutoranywa kitigeze kibanza guca mu ruvu, kandi twizera ko ari igikorwa cacu kuko twizeye kandi tukagendera muri uko guhishurwa. Ukwizera kwacu ntikunyiganyizwa. Ibyo tuzocamwo vyose ni igikorwa c'ishengero kizoba nk'ishusho yo kwizera kwacu. Ntibizobaho ku bantu batizera. Imana yaduhaye Enoki mu isezerano rya kera nk'akarorero. Bibiliya ivuga ati ni mu kwizera Enoki yajanywe kugira ngo ntapfe. Yajanywe mu kwizera, ariko mbere yuko ajanywe yari afise ukwemera kuko yanejeje Imana, kandi Bibiliya ivuga ko atakwizera bidashoboka kunezeza Imana. Enoki yagendanye n'Imana mu kwizera, maze umunsi umwe ntiyabaye akiboneka kuko Imana yari yamujanye. Mu buryo nk'ubw'ishengero rigiye kuvanwa kw'iyi si rishigwa ahandi hantu ni mu kwizera. Umwami araje aja atumbera abantu bafise ukwizera, biteguye kandi bamurindiriye, babayeho bafise umutima uzi neza ko azogaruka vuba. Kurindira ni ukwizera kugaragarira mu bikorwa. Nk'umugabo yari kw'irembo ryitwa Ryiza, yareba Petero na Yohana yiteze ko azohabwa ikintu. Natwe amaso yacu tuyerekeje ku mwami turindiriye ukuza kwiwe. Mwibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo azongera kugaruka ubwa kabiri atazanye icaha, azaniye agakiza abamurindiriye. Nuko rero niba hari umuntu atemera ubutumwa bwawe bukomeye bwo kwizera, mwibutse Enoki, umuntu yari afise ukwizera ku buryo yavuye kuri iyi si adaciye mu rupfu. Nawe uri mu ruhererekane rwo kwizera nk'uko. Mwubatswe n'ijambo ry'Imana kugira ngo mugere kuri uwo mwanya mwiza w'icubahiro. Bityo rero mukomeze guhanga imitima yanyu kuri we, mubane nawe iminsi yose mu bwenge, kuko hari ico murindiriye kandi mufise amahirwe yo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose, kandi mukarindira ndetse mukazobona ishengero rikuye mw'isi, icubahiro kibi c'Imana. Data, ndiho ndindiriye n'umunezero mwinshi ukuza kwawe. Ngendera mu kwizera kandi ndakunezeza muri vyose. Ubuzima bwanje burongowe n'ijambo ryawe. Ndi intwari sinyiganyizwa, kandi misi yose nkora imirimo yawe. Ngendera mu kwera no mu muco w'ijambo ry'Imana, ndindiriye kuzogaruka. Amen. Kwizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho, turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa ubusa 14.